nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane kandi mpagaze ngaha nshimira Imana ishoboye kandi Imana itabara. Nzoyivuga kuko narayibonye kandi iranzi iranankunda. Mpagaze ngaha nshimira uyu mwungere mubona ari imbere zanyu, nshimira n'abasenzi ba hano kuko narabonye yuko Imana ya hano ari Imana ishoboye kandi itabara. Yesu nashimwe cyane. Ngira je benshi barabibonye hari ku munsi wa kane mu mpera z'uku kwezi kwa 11 jewe ninjiye ngaha atari inkuru yo kuvuga, ariko murabona uko mwambonye kiriya gihe, murabona uko atariko mumbona. Kandi ahaje narakunda kuhinjirira gose mu nyigisho za deliverance. Uyu mwungere atubwira nukuri nkumva ko mpimbawe cyane, ariko Satani ikagumigwana nanje muga nanje Imana nkorera yarerekanye yuko ari Imana ishoboye kandi itabara. Ntavuze byinshi cyane, je uwo munsi narinjiye ngaha bari mu masengesho. Uko ninjiye nambaye ipantaro, je kuva sinari bwigere nambara ipantaro mu buzima bw'iwanje, ariko nababwira n'ingene nayambaye byo babirebire cyane. Mugabe ico nshima nuko Imana iriho kandi itabara. Narabandanije ndaza baranyakira abakozi b'Imana kuko umwungere yari karigisha ngaha imbere. Abasenzi ba hano baranyakiriye, barasenga ukuri basha bimwe naje mvuga ntego ndashima. Baransengera uko bashoboye kose kugera ngaha inyigisho baraheza amasengesho barataha. Nanje ubwo bahejeje kunsengera naciye nza mu kibanza najewe ndabandanya kimwe nabo ndahimbaza Imana ndasenga. Maze guheza bukeye naratashe, twatashe umuntu nyine asengera ngaha niwe yadutahanye turashika muhira. Tumaze gushika muhira ibyagiye bibandanya, egome narumva ko mvuye ngaha ameze neza kandi n'ukuri Imana yabandanije ikora ivyo. Uko nari naje meze siko nasubiye inyuma meze, nasubiye inyuma natabawe. Hama Imana ibandanye iri ku kivi. Bukeye nazindukiye muri burakeye ngaha ndazana na mutware wanje n'umwana wiwanje ngaha, mwabonye narinda mufise ngaha nuko aguma agenda. Tumaze kuza turasenga burakeye irarangira cha uyu mwungere aratwakira hariya anye nyene. Abantu bose nabona urushengero umenga abantu bose bari mu nama y'ukungirira nabi, basi ibintu Satani yanyereka mu maso yiwe byari ibintu birengeye. No kuvuga abantu bose bari hano babasenzi nabona kumengo bariko barangwanya, sinobabwira ukungene byari bimeze, ariko Imana ati ndahari ndakubona. Niho namara gushikira uyu mwungere nyaguhabwa n'Imana nyaguhezagirwa. Imana imwongerereze kuramba, ishishikare kumusiga amavuta imukomeze mu mbaraga n'inkomezi zo kuyikorera. Niho nashika imbere ziwe turi kumwe na mwene wacu asanzwe yinjirira ngaha, naje keshi ndinjirira hano. Maze gushika imbere yiwe nukuri ikintu yambariye yambwiye ati uyu muntu wanyu bari bamushushuye kandi kukaba nkako ntiyabeshe. Jewe ahantu mbaye nimukiye naragize ikibazo mbana n'umuntu, uwo muntu n'umurozi. Nukuvuga inzu nimukiyemwo umumama yarahaba niwe yamutekeje aramwirukana. Kumba cyayibaza nanje ati no wahaje ntashobora kumbanaho, ariko nanje ndavuga ati aroge nanje nsenge, ataroge nanje nsenge. Nkama nambaza Imana uko bukeko bwije nama mu masengesho n'ukuri ndirira Imana ati Imana ati cyagihe muri gwa rushengero muri repentance waravugiye ku gicaniro mu mukozi w'Imana uravuga ko umuntu yanyimbiye ico bagiye kukigwamo kandi azokigwamwo yabanje kunsaba imbabazi. Timpagaze kwa rirya jambo ticesi nzigera ncika intege, ndasenga arangwanya niko gukora uko byo kugira bishike. Jewe amaze kumfotora arafotora n'umwana wiwanje mu rupangu, yaje ndiko ndamesura sinari nabibonye mugo umwana wiwanje be nabandi bapangayi tubana bobo yaragiye imbere zabo arabafotora ukuri kwami. Amaze kumfotora guhera uwo munsi naciye ngumana ubwoba, numva muri jewe yuko umenga ubuzima bwanje burahagaze, ariko nguma mvuga nti Yesu yaradufotoye, nije ndazi ko mpishijwe mu maraso yiwe, nta kintu na kimwe iyo foto ashobora kuyikoza. Ntiyayimanika Yesu arayimanura, ndamwizeye kandi ntazontetereza. Aho mariye gushika ngaho umwungera amaze kumbwira ati bari banshushuye kwari ukuri. Nukuvuga guhera iyo saha
numva ngiye mu rupangu umengo ngiye mu kuzimu, sinashaka gutumbera umuhana, numva nogira amahoro ngiye gutemberera ahantu nkicarayo, sinari ngishaka guteka ngo mfungure, nukuvuga ndamubonye uwo mugore naca numva ubwenge bwanje bose bugiye nkaca numva notekera nkagenda. Burya rero bukeye bwaho niho rero yaba inkuru atari yo kuvuga, ndafata ndasengera amazi ndamijagira mu rupangu hose, ndasohoka no hanze hantu hose nabona hagaze nkumva ngira ubwoba. Maze kubirangiza niho nacanja mu nzu, emwe numva ntanguye nabaye base nk'umuntu menga ariko aravugishwa, ariko nkagumana amajambo, muga amajambo yose navuga uko yatanguye ndayazi, kuko ntiyari amajambo ava kwa Satani, yari amajambo ava ku Mana. Imana iriko iranyereka ivyo iriko irankorera. Wa muroza carasohoka urupangu aragenda, amaze gusohoka abana biwe barakurikira mu rupanga, bari bahari bobo bagumyeho, nibo banambaye hafi. Mwene wacu baramutelefona, sino kubwira ngo bamutelefonye ukuntu umutware wanje yamutelefonye, marene baramutelefona, nibo baje banza ngaha n'umusenzi yinjirira ngaha anye niwe yaje atuzanye cyaturaza ngaha. Maze gushika n'ukuri baransengeye, barasubira baransengera. Umwungera maze kumbarira ivyo onye, naciye ngenda ku mukozi w'Imana asengera ngaha nyene mu basenzi ba hano, baransengera natashe numva natabawe n'ukuri, natashe numva Imana yagize ikikora kuri jewe. Nibukeye dimashe aho onye dimashe candaza ndinjirira ngaha, nicage ngaha hari umuvuga butumwa n'ukuri yarigishije bimwe bihambaye biryoshe kandi cyane. Ndumva mpimbawe muga ndumva ubwenge ko buriko buraza, ariko nubwo bwaza narabguma mbona mu maso yanje abantu mengo bariko barangwanya, nkaguma mbona nyene kumengo ntaki, narumva nyene kumengo ntakiragenda. Bukeye kuwa mbere wa murozi ahabone ati yagiye gusenga, yambaye yasubiye kwambara neza, aragiye mu barabara. Ngira umwana wanje naraye ntajyamye jewe nyene uko nyene, ati ntacungira ndazi ko Imana iriho, ati reka ngende. Kuwa kabiri naciye nzindukira ngaha muri Burakeye, nukuri inyigisho naharonkeye byose naratangaye. Niho bamaze kurangiza naja ku mukozi w'Imana aransengera, umukozi w'Imana Eric aransengera, nukuri natashe ndumva ndi muzima, numva nukuri ntoro nkungene nshima umwana wanje ari muzima. Guhera iyo saa umwana wanje ntiyarakiryama, umwana wanje yaguma koma induru, nitwinjira mu rupangu, ariko bwarakeye umwana araryama, hamwe je nja kurinda kumukoma. Abana banyamu mama tubana bose byace bibasubirako, ntibiriwe bajyanye, biriwe bararira kumwe kwa wa mwana wanje. Ikindi ndiko ndashimira Imana nuko uwo murozi mwene urupanga hamariye kubone bibaye, yari yarananiranya guma yirukana abantu bose, ariko mwene urupango yaciye afata decision yuko yokwicarira avasa akarondera inzu akahava. Mumfashe gusenga n'ubundi kandi kubera aguma akijya nino ngo arabe ingene yosira uwo murozi atekera agende, kuko je nagende yamaze kugenda. Jewe ntakimpera ubwoba. Ari umuntu yamubonye igihe yaza ngaha? Yari umusatsi. Urashobora kuvuga uko wamubonye? Namubonye ariko numva je ndi kwibara, numva umuntu ariko arasenga, ndavuga umuntu akasengera muri urwo rupangu nindi. Ninjiye ambonye gusa ngo pepu toka pepu. Ndamuraba ndahagara ndamwitegereza. Mu mwana wa mukuru we yarahetse umwana wiwiwe. Nyamwana yinje ahetse umwana cyamubwira ati nyene umwana muzima, umwana wanje byo mwamushize ko byose ndabimwambura mu izina rya Yesu Kristo. Iyo pepu mwanshiriye ku mwana, ndavuga ni Imana yo mwijuru. Ariko ndatangaye n'ukuri Imana igira neza, Imana n'umutabazi. Yari yasaze, yari umusazi yiruka, mugaba asarira mu by'Imana. Imana amasengesho tumazemo iminsi 5 yarankoreye igitangaza. Ndi muri yo ntashe geze mu nzira bace bantelefona ko maboko yanje afuye, hama nshaguma ku kiriyo. Ariko kuwa kane ndagaruka gusenga, numva ijwi rirambwiye ngo sengera umuntu agomba ave mu muryango wanyu, agomba kurikira maboko wanyu. Ndataha muhira, shitse muhira ndegeranya abo twari kumwe, ndababwira ati ingo dusenge, kuko hari ibiri mpora numva ngo uyu muntu akuze ngo arisasira, ariko ivyonye n'ivy'abanyamahanga. Twe twaramenye Imana, duhaguruka ndasenga, narambaye ubushobozi turakuraho uruvu, tusambaje ikiyo. Igitangaza rero cyabaye,
mu gatondo muramukazi wanje agira kabiri ku mugabo wanje yari mu gikoni ariko arateka nta mvura ariko iragwa haca hamanuka igitafari kijya ca simba biriki kinini cyane gihitana agati yicaye ariko arateka aho cyo kubise mu mutwe ka gati kaca kaza kamubera igitambo niko kavunitsemo kubiri turakomenda uruti Yesu umuntu arapfuye aho cyo mugura gicakirwa pembeni yiwe acariruka iyo nzu ikigumira gigimba iragigira avuga none nta nyamugigimi ihari nta n'imvura yaguye turaraba hari iryo tafari ryavuye turahabura ndavuga ati mwabonye amasengesho twasenga twadusambaje ikiro kanundi yarapfuye nero shimiye Imana ko yatugwaniriye twavuye ukiro turi amahoro Yesu nashimye